Narabonye interview by the way mwakoranye na Fanny na Abel. Guys nagomba ndababwire yuko Budget TV ndanabatere courage muri mu TV muri update. Sivyo mwibeshera. Views zisubira inyuma ziduga turabahazi tu icambere nuko muri ko kivi. Je nari ndyamye vyutse nka 2 mu gatondo. YouTube mbona message ngo we have removed your channel on YouTube. Ati urubuga rwamaze kuhava kuri YouTube. Sasa rero je nibaza basi ni nk'igihano baba mpaye nk'ama strike kiniki ngiye kuraba ama video mbona ntanaye ariko ngiye kuraba muri message cyasanga Gmail ntayihari ninjiye muri Gmail bavuga ngo Gmail ni nshasha baca banyereka ko nkireye ahubwo nshasha aba diaspora nabana babi hari abantu bafasha cyane kandi bakunda hari habafasha bukuri hari nabaza baje kuturongorera abakobwa bari mu mafilme nabandi baza bakurikiye ibindi bintu kweri kandi pardo kweri kuri kurajyana reka ndabivuge undi naho bahoriho umuntu ameze guco honya bariba amacana ariko ntibibacana kugira bayifute bayiba kugira nabo bayironderemwe bufu ariko aba diaspora ko baba bararonsa agafaranga kandi vya YouTube bitobagaburira nkuko basanzwe bakorera amafaranga hari yafadika acafuta nyene barumwe bajaruzi nyene kandi ndabikeka mane hariho benshi nikeka tu abanyarwanda abanyamerika baba demo bo muri Saudiya ba Oman guys ndabaramukije bakogwa muri Oman tuzinanye n'abamfitiye inda. Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this Industrial Buja Flavor. Checking amakuru cyangwa kibadana bishambuga muri Industrial Buja Flavor. Mugo tuma tubikora reka tunze dukengurikira Imana hama dusura dukengurikira nabwo bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude wherever you are turabakunda cyane kuko like umutima mutwereka yuko mudukunda kandi mutushigikira biradushika ku mutima kuko ni vyiza cyane kandi support yanyu itugeza nuvuga ko indi step kuko atamwebwe rero twataho twoshika. Yes, uno musi naho kuri micro kumena Beni byandika bene sike professional like abantu barambwira none Beni yo kutora wivuga kubera muranga kuyivuga kubera yuko sanzwe yuko ndabazi na muzi turazi nanjye sinzi nkabashasha je nitwa Beni amabyande kamesike professional ngafise umutumire witeka akabaje like ava mu ntara yahariye nyene hariye novuga mu bantu b'amateka n'ingozi. Yes, ni Joachim sanzwe ari CEO wa Inkinzo TV musanzwe muzi novuga mu mareresi menshi atandukanye kandi ikibazo ariko kugira like cha YouTube channel yiwe murakizi baramwivye channel ariko kubw'urukundo rwanyu kandi namwe bwe nabo nyende yifuza yuko utarabikora bimukorere gire ndugire subscribe kuri Inkinzo TV kugira ngo like ya movement isubire nka yindi nyene reka tumuramutse Joachim hama turaza kumenya byinshi n'ukuntu vyagenze aza kutwiganira. Joachim vipi bro? None ko nomiwe Robi wonyerere ko tuzakumigo no karaze subscribers urazi cyane atari kwiguho narahomvye kweri urazi umuntu afata ibintu wakoreye imyaka n'imyaka mana akabitwara umwanya umwe kabisa kandi ntanayikoresha imana nawe agaca yifota kwera ubugome gusa. Nize gutenera bro mane bimeze nabi gusa nize ko dukurikirana nabo bameze neza nico gikuru nawe jewe kweri nta mahoro mama kandi urumva yuko atamahoro ufise nta vyabikorwa vyiza bosubira koronka je cyo basaba no kubagira subscribe. Guys twara create indi YouTube channel yitwa Inkinzo TV nyene kubera ijya barayifuse nta igihari urashobora kwandika Inkinzo TV urashobora muri YouTube ugacubona film yitwa Icizere cy'ubuzima ugacukira subscribe bizoba vyiza cyane tugasubira tukaduzanya ariko guys abana ni babi nyene abantu muri isi kwera abana babi kwera Surazi kwa yamari nyatari nyene abantu bariko baratera imbere shetani kenshi acashinga novuga ibirindiro vyo kugira ngo aguce intege sivyo nagamusaza. Yes man okay. Yes njeri kibazo ncanifuza kubaza Joachim mbega kugira wakwibe YouTube mbega bimeze gute ntiyari sekirize n'umuntu yarasanzwe kuzi mare mu bana mbega vyari bimeze gute? YouTube channel yiwanje yari sekirize mbere imyaka myinshi kuko ni YouTube natangwe gukora guhera 2018 cyane cyane urumva imyaka igera muri 4 nari maze kwigeramwo kugeza isaha rero akaba atayigihari je nari ndyamye vyutse nka 2 mu gatondo YouTube mbona message ngo we have removed your channel on YouTube ati urubuga rwamaze kuhava kuri YouTube. Sasa rero je nibaza basi ni nk'igihano baba mpaye nk'ama strike kiniki ngiye kuraba ama video mbona ntanaye ariko ngiye kuraba muri message cyasanga Gmail ntayihari ninjiye muri Gmail bavuga ngo Gmail ni nshasha baca banyereka ko nkireye ahubwo nshasha mbona umengo ni nka channel nshasha byagenze gute nanditse muri YouTube baca baduha 48 imisi 2 turarindira iyo misi 2 ko natwe bwabe nyene tubitangaza tuvuga ko yamaze gutwaga vyanya byo kukintu taragerageza ngo kigarukane no buri siri ko cyamaze kugenda
iminsi ibiri heze bashobora twandikira ko YouTube yamaze gufutwa kuko umuntu yakinze saa 9 y'ijoro je ndayimenya mu gatondo nivyuke nyene nigoro ndi mukayiswime mvuga ati ngaba nk'ubuyi kabisa nk'umugabo yakoze baba kabisa ndabwira madame tishusha amazi kabisa ngiye gusuma inyama biragenda neza vyarangiye amazi ayogeje abana umva vyarahaye nyene urumva amazi yoro biteze kuza kuyanywa ko nuvuga icayi umva bacuja kuyoza abana probleme sana ariko je kibazo nca nibaza like uwo muntu waramumwiketse cyangwa waramumenye mbega wibaza ko byo byaragenze guteka Joachim jewe gusa ivyo nikeka kuko tugerageje kurabana na tuse ku buhinga ashoboye wewe yarashoboye kugera ku yindi etape yo kumenya ko uwo muntu atari ngaha mu Burundi ari mu kindi gihugu gusa man aba diaspora n'abana babi hari abantu bafasha cyane kandi bakunda hariho abafasha bukuri hari n'abaza baje kuturongorera abakobwa bari mu mafilme n'abandi baza bakurikiye ibindi bintu kweri kandi pardon kweri kuri kurajyana reka ndabivuge abantu benshi baza bafite intumbero zitandukanye ushitse kuvuga ko wagutwaye iceno ari mu diaspora atari wonga mu Burundi shasi wonga mu Burundi kuko mu Burundi naho bahoriho umuntu ameze guco honya bariba amacana ariko ntibibacana kugira bayifute bayiba kugira nabo bayironderemwe bufu ariko aba diaspora ko baba bararonsa agafaranga kandi vya YouTube bitobagaburira nkuko basanze bakorera amafaranga hari yafadika acafuta nyene barumwe bajaruzi nyene kandi ndabikeka man hariho benshi nikeka tu gusa naye naratuje Imana niyo nkuru naratanguye yazero kuko n'ubundi nawe ntari buyigarukane ko nawe yaciye yifuta yafuse Gmail narihanganye nyene reka ndonderera handi eyo kweri narakre yindi YouTube channel shasha ubunyene nuko gusa baje mani madame ntiyashoboye kuvyakira bavuga tubufu kweri no kubona isosi iguyemwe ubunyegeri kweri ntubukinyoye ego ni mama kunyama y'inkoko ni inzovu ni mama Joachim aratweza kabana like jeje arivuza ko yati bega ko tusanzwe kutuzi ko Joachim asanzwe azinanye n'aba diaspora benshi bega murabo benshi uzinanye nabo hari umwe wo wikeka cyane gusumbya abo bandi guys yo diaspora tubirambe kuko turabavugira kandi ni so kubera yuko uwo muntu arashobora kubikorera undi muntu hanyuma arashobora kubikorera undi muntu hanyuma kandi akabigira ingeso mugabo tumushengeje ngaba bakamumenya barashobora kumenya ukuntu bamwirinda icyo nakubwira coco nuko hariho abantu bashobora gukora ibintu bibaza ngo bakoze ikintu ngo barababaje umuntu ariko guys agati kateretswe n'Imana nigashobora guhenurwa n'umuyaga uravye imisi mikenya mfise YouTube imaze imisi 6 yonyene mfise aba subscribers barenga 3,000 ivyo haraho warwabibona ni Imana yonyene guys ici Imana yashatse kugihagarara kiragaruka none ntubona raba yarayifuse ariko abantu kubera bumvise akamo deja ndashimira mutima comedy uko hari amavideo karasirikira ba mutima comedy baramfashije ku buntu nta namayera nabahaye Landry promoter yambwiye ati bro igisabwa cyose nabwo yabara amafaranga ndayatanga ariko icano yawe isubirigire ya muvuma kubera wa creye isubiri doge biragenda neza nukuri ndamushimiye cyane Landry promoter ndashimiye Ismail Gasore ndashimiye mutima comedy warugabone mutima comedy na Gasore bahurira mu kintu kimwe ariko barahuye mu kintu kimwe bangirira neza guys Imana irafise ayihuriza abantu kandi Imana yafise igikorwa ikora ibintu byose byabaye ku mugambi w'Imana kandi ndizera ko nzoduga cyane gusumba aho nari ngeze kuko nacengira courage nyinshi ndizera ko ibintu bizogenda neza aba Vera Muhimbare basanzwe bakina amafilme abantu benshi ariko cyo gutangaza babandi nyene wita ko arabami ba filme ngaha mu Burundi cyo bigeze bamfasha nabana babi nta numwe yigeze amfasha ikintu na kimwe je kuronde hoje ndirimbo na yuko wosubira mu Rwanda amanuka korana filme kandi abanyaka uko biragize ibintu bifashije cyane guys muhora muvuga ngo abarundi ngo bagiye mu Rwanda ngo kweri kibagoma birukira mu Rwanda ngahi wacu birashoboka binyemeza ko bishoboka mugire subscribe ntarinze kuja mu Rwanda ndabaye imisi 3 nayo turabiko abandi bitatu tukubasubira kuboneka sivyo none gajoke bashire ko kubaza Amerika dinumvirize ko sibakumamaze kwiza simiri babwira aba bantu banyu oya bariko baradukurikira nabo nyene ngira barakunda filme z'abarundi none wifuza ko abarundi batera imbere nifuza ko monde ya filme itera imbere none wifuza kuma muzobona Abel gusa Fanny nuvuga Sabasi gusa nabanye barabikora neza kandi abanye bararonka views zimeze neza sivyo none gajoke guys ariko tutabishanye views nayo ntwazibona watu ba diaspora sana abanyarwanda abanyamerika baba demo bo muri Saudiya ba Oman guys ndabaramukije bakogwa muri Oman tuzinanye n'abamfitiye inda apu umvesha amze nabamfitiye ibyo banyemereye ubushimwe abo wari urugendo ukonyere David nabagufitiye amata oya
n'abafitiye nyene udushimwe banyemereye amakado bari Oman Saudi abo vyahaye kandi views zo muri Saudi n'abasize abana ino muze murabibuka mu barere guys ubutima kandi barakoze ikintu cyabo muri Saudi ngene mu ndo amafaranga murabe abayi bo muri Amerika Canada ikinika ariko Saudi namwe mwubabasha views zabo zari original guys twatanguye shavuye ko nuko nararyoherwa kubera abantu bakunda n'urukundo nyene bakwereka kandi nuko bagiye kukweka ariko apana urukundo bamwe bandi dukorana mu kazi apana urukundo rw'injyana abafana urukundo rwa vrai yego kweli yes novuga tumubiliza rero dusubiramo Joachim twibutsa YouTube channel yawe ukuntu yitwa Inkinzo TV hariko film imeze gute Joachim hariko icizere cy'ubuzima ya na filme diaspora iriko aba diaspora nabavuze ko bamwe n'abana babe abandi n'abana beza bibamwe abandi ni beza vraiment yes mugire subscribe kuri Inkinzo TV like na Instagram urayikoresha bro ya Instagram urashobora kwandika Joachim Smith na page urashobora kwandika Inkinzo TV hari page zibiri ugacuja no kuri page yindi ya Joachim Smith aho hose urashobora kubona ibikorwa by'iwanje ibikorwa like byari bisanzwe biriko uzobisubizako canke uzosubizako ibihari sha usivye film ibanga yambabaje ko niyo yanyubakiye izina igatuma ama views menshi yaratumye abanyarwanda baratura ndavuga ati kumwe mu Burundi murakina film nziza nkizi guys je natanga gukora amaseri kuva kera bro yego kweli ibintu vya seri vrem ibanga rero ntubona kudazusubira kubona ibanga ndiko ndiyaranje ndayigire imwe ibe nka full movie ndazifatanga ngire nk'ibice nka 5 kwera zari episode 53 umva episode 53 shaka ngire 10 zibe episode zibe gice kimwe kugira ngo nuwayiravye nagenda shireka ka views hama arekera abatarayiraba ariko baravuka ubu nabo bazorabe urazi kinwe Joachim like film nimeze nk'indirimbo umuntu ashobora kuyihaga mugabo film umuntu ashobora kumusubira guma kwira nibakorero turu ni mama rero tura bagira ico bita top verso mbere n'inyuma bagira subscribe kuri Inkinzo TV zinega bro gusa wayigize ntagire kabiri ariko ico usanga ayikuyeko man Omani mwawe tugira amahoro Jackie ndagushimira cyane bro abantu ntushimire gusa shimira n'abadukurikiranye ne mama nabo bakoze nabo nyene ndabashimira cyane kuko bafashe umwanya wabo baradukurikirana kandi ntibataye umwanya kandi barakora umva ni mu gikorwa cyo guteza imbere igihugu cyacu ko film ya Joachim iteye imbere ni igihugu cyacu kiba gishitse kure yego hama ikindi naco nagoma ntanga ubutumwa kuri Fanny Lavine ntange n'ubutumwa kuri Abel guys just ngoma ndabavumire ko bajya n'abagenzi biwanje turamaze no gukorana ibikorwa bitari bike hari umuntu ashobora guca ambona ngaha atarasanzwe zagace yibaza ngo sinzi ngo cyangwa nta bikorwa nayi bwakora ushobora kuba utanzi wewe ariko abandi baranzi so nivyo rero so narabonye interview by the way mwakoranye na Fanny na Abel guys nagoma ndababwire yuko Budget TV ndanaba telecourage muri mu TV muri update sivyo mwibeshera views zisubira inyuma ziduga turabahazi tu icambere nuko muri ko kivi mugani wa president yaravuze ngo arashigikira abajene bari ku kivi guys mwe muri ko murakora neza bye dufate muri uyu mwanya mbaye ndi president kumvega bashikintu noba Tanganyika no yibaha ni igihugu twumvirize gabaje nobagabira eretenebe hama ikindi naco okay hagati ya Fanny Abel guys abantu yo bariko baragirana ibibazo ntimuzoje ku ma TV ngo niho abantu bazobumviriza oya kuko ku ma TV abantu ntibazobagira inama muri ko muri yandarika ahubwo abantu muzotume muja ku ma TV mwerekana ko mwabaye bwiyunge oriye kuza kubwirana nabi canke muvuga ngo nakane wari makosa kuko deja ubu jenge hagati y'abafana basi muri uyu mwanya ndumufana Abel ntazombone nabi na Fanny ko bose n'abagenzi muri uyu mwanya ndi hagati y'umufana je ndi umufana ndashobora kuvuga ko Abel ari mukuri mu gihe je ndi umufana wiwe gose cyane nkavuga ko Fanny ari wari mukuri ko ndi umufana wiwe ariko ivyo bapfa bo barabizi ndibegerane ahubwo bazoze ku TV je nzoryoherwa mbonye notification ngo Abel na Fanny bari ngaha bariko barashimira abantu babagiriye inama mu nama renda abagiriye zo ku buntu mudatangiye amahera ni inama ndayibahereye ubuntu muyandika ahantu yes kabisa kandi urumva yuko Joachim asa no kumenga bagiye kandi gatoyi like ariko arwandi bakavuga ati none mugabo ngo ntazibana zidakomanya amahembe ya birabaho ariko kubana zikomanya amahembe navyo myenge y'inzu imenywa n'abanyirayo bimenye hariya nyene bibere mu nzu ntibibere ku ma TV social media guys hari ibikorwa vyinshi Imana nibitangaza agira akora dukwiye gutangaza abantu bakabimenya sizi beef z'uburofa man
Yeah. Yes, kandi dupfa inzara man. Twe nta mafaranga dufise naho turashika abandi bapfa amafaranga. Ariko bajya sinibaza ko baba bafinzara kuko bo bari bamaze kuronka ikintu. Ico kintu rero ncari gikwiye kubazana kuri TV bagipfa. Ahubwo bari bakwiye kuja kuri TV bahamagara abandi bantu bofasha. Bakubaka ikintu gikomeye gose. Aho umuntu w'incabwe ngaye karadukurikirana atari kirofa ndazi ko ariko arumva ko ariko mvuga ukuri. Jackie ndagushimire kandi bro. Murakoze gusa ndabakunda guys, ndakunda abantu. Icambere manze mukore subscribe kuri Budget TV kuko ntwaguma uza kutwasanga uvuga ngo iki utaragira subscribe kuri Budget TV. Banzugire subscribe kuri Budget TV. Uhejeje kandi kiganiro wakimaze kugira ubahe watching time. Kabisa. Ucugira like, ucusiga aga commentaire, ucukopya link ucugashira kuri stat yawe. Uhejeje ivyo vyose wanyweye amazi menshi n'agasiporo gake ucunyara kurondera inkinzo TV nayo. Navyo nyine ucugira uko nyene subscribe, like, share na comment. Ebana azobokoze umuti kandi we aho uzoshuja mu ijuru n'amaboko pana n'amaguru kandi Petero nazo kwakira. Yes, tuzosubira rero gutaha ariko na Benny kuri micro band kamesike professional agushimire cyane wafashe umwanya kungurukira no kudukurikirana kandi ugira subscribe no kuri Inkinzo TV no kuri Buja TV. Bye bye.